uruwizera ryari uruwizera igishoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora hajya ahantu n'ingene izogikora na ryari izogikora. Aleluya. N'uwizera kubera ibyo mariage yigize atamafaranga wari ufite. Oya, uwizera kubera ashoboye kumenya yuko iyo mariage yawe dufate basi ngo dufate nk'akarorero. Dufate akarorero kuri Esther nyine sene bwamuheze. Ndagaruka ko n'umugore musamarekazi narindiko. Nako ndavuga uhuye na Yesu ikintu kiba. Burya Yesu muhera kurungika. Uwo Yesu mwahuye ntakorungiki. Nibaza ko ari wawe ndakina filme cyangwa wawe ndakina football. No muri football harimo abantu bitwa ba Yesu umunsi narababonye. Nimba mwarahuye na Yesu umunsi ukaba uticaye uri mu byisengero, uri mu bikorwa gusa ngaho ukaba utaragenda. Bene ndatahinga ndabereke. Mfise ururo bwisi buryoshye kandi asimira Yesu kwabafasha kugira mu bitawe. Ndabereke. Kanani TV Shalom, turizera ko mumerewe neza cyane, turasuye kugirirwa ubuntu kandi n'umwami wa Yesu Kristo bwo gushobora kubana namwe, kandi turashimiye abarongozi ba televiziyo Mama Renilde, turabashimiye cyane kuba mwashoboye kuduha no mwanya. Turizigira ko muherereye ku isi hose mugoye neza cyane, kadufata umwanya dusenge hama tubandanye rukurikirana rw'ivyigwa dufise. Data turagushimiye cyane kuri mugwa neza rumugira neza wihe bidashira waduhaye ubuzima biciye muri Kristo Yesu. Turagushimiye ko no munsi turi hano mu isi kugira ngo dushobore kumenya no gutahura ibyo ukeneye ko dukora imbere yuko turangiza iminsi yacu hano ku isi. Turaguhezagiye ubwami bwawe bandanye kwaguka no kumenyekana mu byimviro byacu mu gihe cyacu, mu izina rya Yesu Kristo no dusenze twizeye, amen. Welcome back Holy Kanani TV. Turafise ubukurikirane bw'ivyigwa dukunda kuvyita Kingdom Series cyangwa les séries du royaume. None munsi kandi twasubiye kubandanya ngo rukurikirane rulitwa Kingdom Promotions, les promotions du royaume, ingene ubwami bw'Imana buduza umuntu canke bushira hejuru umuntu. Twarerekanye ko imwe mu nzira Imana ikoresha mu gushira hejuru umuntu ari urupfu. Turiko turavuga urupfu, twarerekanye ico bisobanura. Ni imvugo y'impwemu mugabo isi shigamije mu buryo bukomeye cyane. Twaravuze ko urupfu ni gupfa muri sense yo kwaccepta kuri kwijambo ry'Imana. Igihe cyose ushoboye kwemera, dufata nk'akarorero, nifashe umwanya wo gusenga amasaha 3, abandi bagenzi baba bariko baratembera, buyibona urupfu. Kubera iki? Mugabo umunani mwumvirize neza nongeka kandi kantu, niye motivation kuri gutuma usenga nako no kongerako. Ni bikomeye cyane ko wasenze. Shaka nakongere ko naka ni kiye kintu kigusunikira gusenga. Est-ce que réellement ni bijanye no gushobora gutahura ukuri kw'Imana yakoze muri Kristo Yesu? Kigira kabiri ni bijanye no kugira ngo ushobore kumenya icyo Imana gutumye gukora. Ni zo nkingi zibiri z'ubwami bw'Imana. Mu mbere no kumenya igihe ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, ndiko ndashaka kumenya icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ndiko kandi ndashaka kumenya n'icyo yantumye gukora. Ni ibintu bibiri. Benshi baca bagarukira ku kumenya icyo Imana yakoze muri Kristo gusa, ntibashobore kumenya icyo Imana bahamagariye gukora. Ndabakarorero, reka twisunge gato y'umugore musamariyakazi. Muri Yohana igice cya 4 Bibiliya yatubwira umugore musamariyakazi yahuye na Yesu. Igihe cyose uhuye na Yesu bugiye kintu cya mbere akubwira, arakurungika ku gikorwa. Dufate muhuye bijya tuvuga ati umuntu yize Yesu Kristo muhuye arakweza. Amaze kukweza atakurungika. Mbona nk'umugore musamariyakazi uyu munsi n'ishengero rimwe abantu bicaye gusa mu ishengero. Bene data ndabisubiyemwo, ishengero si kibanza c'abantu bicaye barindiriye kumva ubutumwa gusa. Ishengero ni kibanza c'abigishwa ba Kristo barindiriye ku myaka 3 yera kugira ngo batandukane na Yesu, ba Petero na ba Yohana, hama nabo bagende gukora icyo Kristo yasize ababwiye ko bazokora. Ijuru ryadugije ya Petero na ba Yohana gute? Ryabadugije no munsi tubazi kubera iki? Tubazi kubera bashoboye gucika abigishwa ba Yesu. Baba abigishwa ba Yesu hama cara barungika mu gikorwa. Imana ishimwe cyane. Ni babaye bakomeye cyane kubera basenga cyane.
nibabaye abakomeye cyane kubera bisonzesha. Ivyo byose nkuko nabivuze nguma ndagasigura ni birafise kibanza cyabyo kandi gikomeye cyane. Gusenga no kwisonzesha burya unaravye neza ne muri Yesaya n'imivugo Yesaya avuga ngo mbega kushiko kwisonzesha nshaka siko kwisonzesha nyakuri. Byerekana ko kwisonzesha nyakuri ni gihe wowe uri kurapfa ukwisonzesha gukuraho umubiri kugira ngo Imana ibekayere muri wewe. Ukwisonzesha ni guhindura Imana nko mubizi. Iyo wisonzesheje umubiri wawe umanuka kugira ngo bwa buzima twakira muri Kristo Yesu uri mu mpemu zacu bushobore kuzamuka. Iyo buzamutse ntibuzamuka kugira turonke akazi, navyo ni vyiza kandi cyane. Benshi rero amajene ari ngaho, amajene abantu bisonzesha kugira ngo kiya kinakene yagishikire. Ni vyiza kandi cyane. Mugabo banzura ukwisonzesha kwa ba Esther. Mbega Esther ko bari kisonzesha ko reki Mordecai aje kurondera Esther kugira bisonzesha. Mbene data ni murarigero bw'Imana buduza umuntu. Nimba Esther tumuzi reka dufatire kuri kana karo kino discipline chrétienne ndiko ndavuga bita fasting jeûne kwisonzesha. Mordecai agiye kurondera Esther kugira bisonzeshe suko Mordecai yarakeneye gushigwa hejuru. No, abagiye kurondera mu bitabo nibo bashoboye kumushyira hejuru basanze ivyo yakoze. Mordecai nigeze asengera gushigwa hejuru ati yo Mana banyibuke. Abantu sasa masengesho ati Mana nyibuka Mana nukuri Mana ibuka na cakindi. Ni vyiza kandi cyane. Mbwa Mordecai yarasubiye yari yarakoze ibwami. Sibyo kabene data. Asubiye yari yarakoze biritubwira ngo yari ashoboye guhishura indoto. Yari yaramenye abantu bashaka kwica umwami, aragenda arabimubwira, abo bantu baricwa, hama ngo bice birandikwa mu gitabo birabikwa. Mordecai yamaze igihe kinini ari ku irembo y'umwami. Hari abantu benshi usanga bagaya akazi ngo Jesse nokora kaya kazi, Jesse nokora kaya kazi, igikomeye kaya kazi. Mbega yumvire Mordecai yari muzamu, yari musite yo kwibarabara. Burya gituma abantu bagaya akazi nuko bataba bumvise icyo Imana ikeneye kubakoresha. Yumvira umuntu yaguye ari umuzamu. Muri uyu munsi muzamu turamuzi mu buryo buteye ubwoba kurusha aba premier ministre bigeze kubaho hano ku isi. Gabundi rero ndumva ko nakana gakosoye nta kazi gahari kabi. Ahubwo burya ijuru cyo giti kibi etwo turavuga ku caha. Ikijuru giti caha nigihe umuntu nashoboye kumva ikijuru ryamutumye gukora hano ku isi. Icyo nicyo caha. Benshi rero usanga bibaza ngo icaha ngo urumva ngo yivye haresha. Rega kwiba none nka Mordecai yo kwibuka kwiba gute? Ari ku muryango wo bene batakanda babaze nka Yosefu na Yosambana gute. Yari yaramaze guhisurirwa aravuga ati burya ikintu Imana ikeneye. Imana ikeneye kuzogaragaza izina rye muri Egypt. Haje bituma usanga umuntu yakora ko yagize utuntu tw'utunyanga ntiyame. Ibyo kurondera ubutegetsi ba Afrika batwara amanashozi ni batwara n'indi miryango itandukanye kuguma ku bintu ntibabisabane biratahuritse ukuri kurahari. Burya umuntu ntiyamenye ukuri. Yesu Kristo imyaka 3 yavuga ati eka John isubire kwa data. Peter bandanya kazi. Niyo twako turaganira ku munsi w'ejo ariko ndavuga ibintu byo gupfa ku mubiri kuri kameremere. Ntabwo bene data Imana ni ihemu ikoresha ihemu. Nishobora gukoresha umuntu arongorwa n'ivyo abona. Cyo gituma birivuga ngo ntiturongorwa n'ivyo tubona ariko turongorwa no kwizera. Mwumvirize bavuze ngo ntiturongorwa n'ivyo tubona, bavuze ngo ivyo amaso abona n'ivyo umubiri ushaka n'ivyifuzo vyacu. Bavuze ngo turongorwa no kwizera. No kwizera niki? Ukwizera ni kumenya gose ivy'Imana ikeneye gukora mu gihe canje. Ndizera ryari birekana bereka nk'akarorero. Mbe nurende ko ari bese cyane abizo kwizera. Reka ntore basi turabe ku muntu umwe yitwa Yosuwa na Kalebu. Reka tuvuge kuri Yosuwa na Kalebu. Yosuwa na Kalebu bashoboye Bibiri ivuga ngo barimo babizo kwizera. Kubera iki bitwa babizo kwizera? Ni kubera bari bazi ko Imana yavuze ko ari ihanga ridashobora gushigwa hasi n'andi mahanga. Bajye mu gihugu cy'isezerano bakabona abanaki, bakabona ibigatanya, nibagize ubwoba. Bene data suko bitari biteye ubwoba, ahubwo ntibigeze bakoresha amaso yabo mu kuraba abanaki. Bagumye bibuka ko Imana yavuze ko izora igihugu cy'isezerano akaburungu. Iyo jambo Imana yavuze yo kuriguma ko nicyo bitagupfa. Niko kuguma kuri keke Imana yavuze naho ndi mu situation yagoye. Burya aho bawemeye gupfa. Abandi bose bari kwirigara. Mbwa ukavuga ati je nari garanja ko hari ibintu Imana nishuye muri quartier mbamwe kwigomba gukiza abantu bahari abapfumu n'abarozi bategereza kuzokwimuka mu myaka 5 ndiko ndasenga. Abandi basore bose mu ngana bagiye kwa imipira, abandi basore bose mu ngana bagiye ku marigara. Wowe ukavuga ati no je naramaze kumenya igituma navukiye muri quartier Ngagara. Narabonye ko Imana yambwiye ko ikene kwishano ry'umuyaga rihagarara. Oh Jesus.
ugasoma n'imyaka 5 uri kurasenga, icyo nicyo bita gupfa. Upfuye kubera kandi uwizera kubera iki? Uwizera si umuntu ukwizera. Abantu benshi bakunda kudefinisa mu kwizera ngo ni muri sose kurindira ibizoba. Benshi bacavuga ati ngo kaya kazi ndakizereye. Oya, kaya kazi naho karonka si ikimenyetso ko wizera. Imana irashobora kuyigusunikira gusa ko uri bebe. Uruwizera ryari? Uruwizera igushoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora hajya ahantu n'ingene izogikora na ryari izogikora. Aleluya. Nuwizera kubera ibyo mariage yigize atabafaranga wari ufise. Oya, uwizera kubera ashoboye kumenya yuko iyo mariage yawe dufate basi ngo dufate nk'akarorero. Dufate karoro kuri Yesu nyine se nibwa muheze. Ndagaruka kuri umugore musamarekazi narindiko. Nako ndavuga uhuye na Yesu ikintu kiba. Burya Yesu muhera kurungika. Uwo Yesu mwahuye nta kurungiki. Nibaza ko ari wawe ndakina filme cyangwa wawe ndakina football. No muri football ari mwana witwa ba Yesu umunsi narababonye. Nimba mwarahuye na Yesu umunsi ukabuticaye uri mu byisengero, uri mu bikorwa gusa ngaho ukabutaragenda. Bene datahinge ndabereke. Mfise ururo bwisi buryose kandi asimira Yesu kwabafasa kugira mu bitawe. Enda bereke. Uyu mugore musamariyakazi ahuye na Yesu kumugezi. Ahuye na Yesu. Wumva guhura na Yesu bisigura kujya tumwakira. Uyu mugore murari ikintu kimwe ntaramenya kuvuga muri bisamenyekana. Uyu mugore ntariga amakore biblique. Barahuye gusa n'umusambanyi. Bene data, uyu mugore birashoboka ko afise ibintu byinshi yarabuze. Njanda bereke ingene ubwami bw'Imana bupromoting umuntu canke bumushira hejuru. Kino kigwa turiko cyitwa les promotions du royaume. Enda bereke rero. Hageze ko ubwami bw'Imana bumushira hejuru uyu mugore. Bene data, nukuri je numva umunezero ku bwa kino kintu ngira mvuge. Uyu mugore basubira kuba yari muri bezwe y'akazi muri yemu. Mugasiko ya presence Yesu. Uyu mugore basubira kuba yarakeneye visa. Uyu mugore biraboneka ko yari muri bezwe y'umugabo mukunda. Erega ari gucabwira Yesu ati yo Yesu ko duhuye rero, Yesu mfasha rero Yesu uranyejeje ubundi wera yo ndera yo kugoroka kw'Imana ubwiza bw'Imana bunzeko. Oya rabu uyu mugore nshaka ndabereka ingene ubwa bw'Imana bwamudugije. Uyu munsi turamuzi none tumuzi kubera yagumya yirinda. Ndiko ndashaka kuvuga dukwe twose abantu bacakorera. Bene data mwumvise uyu mugore birashoboka ko yari muri bezwe y'inzu, birashoboka ko ashobora kuba yari muri bezwe y'inzu. Sivyo? Uyu mugore birashoboka ko yari muri bezwe y'amahera yo gupanga. None ko reka atavyo yabwiye Yesu. Ikintu cyambere tubona henda bereke. Bene data mwumvise neza. Birashoboka ko uyu mudamu ashobora ko yari akeneye impuzu. Yari no kubwira Yesu ati Yesu ndagusavye rero nkure ku ruvugo. Yesu ndasenga Imana gukore ku ruvugo. Imana gukore ko abasi bawe wapi? Sinze abantu babikuye. Bene data ifoko tuvuga ukuri dufuye tuburigira cumi. Muga abantu bamenye ukuri. Imana simetana bene data mwumvise neza. Rabu no mugore sha kubereka y'umuntu we na Yesu. Ikintu cyambere Yesu yihutira suku sa neza. Bene data cyo bita ubwiza bw'Imana. Birivuga ngo abamenye yarabahaye ubwiza n'ibindi byinshi. Ubwiza bw'Imana nibisigura gukayangana. Ubwiza bw'Imana bisigura kwa advertising Imana kuyimenyekanisha muri kijyantumye. Marishimwe cyane. Bene data mwumvirize neza. Uyu mugore igituma mbye Yesu yabwiye Yosefu yabwiye umugore Maria cyangwa Marita akamubwira ati niwizere abone ubwiza bw'Imana. Yaramubwiye ati niwizere uraza ubwami bw'Imana bagira bo hishura igikorwa cyabwo. Bene data icyo cyo kureshura igikorwa Imana yagusizemwo uri kuragaragaza ubwiza bw'Imana. Ndagaruka ku mugore musamariyakazi. Bene data raba aho ya Yesu ikintu cyaciye kiba. Uyu mugore musamariyakazi biri tubwira ngo twasome Yohana igice cya 4 ku murongo wa 27. Buna bigishwa biyo barasika batangazwa nuko avugana n'umugore ariko nta wavuze ati urondera iki canke ngo muvugana nawe iki, maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene asubira mu gisagara. Imana simwe cyane. Yesu arakantu yigeze kuvuga agafatanye naka atavuga ngo hakumutunza aja mu bwami bw'Imana ngo ni nkaho ingamiya yoca mu izuru ry'urushinge. Bisigura iki? Ingamiya mu migenzo y'abajwifu hari irembo bacishamwe ibikoko ritonya cyane. Iryo rembo kugira ngo uricemwo ingamiya iricemwo bavanza gufata iyo ngamiya bakayipakura bakayikura ku mizigo hama igacicamwo. Bisigura iki? Ni gufata ibintu byose nikoreye nkabireka kugira jengende ndi vide. Oh haleluya. Bene data
Yesu yagereranije umugana avuga ngo ntibikunda ko umutunzi w'ubwami bw'Imana bisigura iki? Ntibyasigura umutunzi w'amafaranga, byasigura umuntu wese afise ibintu afise. Nk'ujya mugore yacabwira Yesu ati Yesu urana je rero wabonye ko nahora nsambana, none ndagusabye Yesu nkomera y'umutahe, ndagusabye Yesu unshira inzira umvugire mu gisagara hari ukuntu bambona nabi, nukuri Yesu nawe uyerekane igaragaze, igaragaze Mana ni uyerekane. Ivyo nibituremereye, ivyo rero ivyo birivuga ngo ntibikunda ko uwo muntu yinjira mu bwami bw'Imana. Ntibavuze ni ijuru, bavuze mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana bisigura iki? Ntibikunda ko umuntu Imana ishobora kugaragara ku buzima bwiwe, kubereka asubira agumana yikoreye, asubira aguma afise we, asubira agumaze. Uyu mugore Bibiliya itubwiye ngo umubindi yaciye awuta. Oh haleluya. Bisigura iki? Byo yarafise byose yaciye arekura, ataravuga ati kiri gihe cyo kumenyekanisha umwami Yesu Kristo. Haleluya. Muri domaine nkora mu business gituma nkora muri ville, ni kugira ngo Yesu Kristo amenyekane. Igituma nagiye muri Amerika ni kugira ngo Yesu Kristo amenyekane. Igituma ndi muri Australia ni kugira ngo Yesu Kristo amenyekane. Haleluya. Uyu mugore w'Umusamariyakazi nico bisigura, yaciye abita byose. Nigeze abwira Yesu ati Yesu urumva ari ukuntu bambana mu gisagara. Oya, yavuze ati ko ndinze mpura na Yesu igikurikira ni ugushira hejuru ubwami bw'Imana. Igihe cyose ushize ubwami bw'Imana hejuru, nawe ushizwe hejuru. Promotion du royaume iboneka ryari? Iboneka kuri uno mugore agiye gutangaza Yesu ataravye kahise kiwe, ataravye situation du moment, ataravye ivy'umugabo ariko aragira, ataravye ivy'umwana ariko aragira, ataravye umushahara, ataravye nye n'inzu. Imana ibahezagire cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane. Ndaguhezagiye ku bantu bose bakora dukurikirana hano ku isi aho baherereye, ubuzima bwabo ntibuzoguma kwa kundi. Bibiliya ivuga ngo ukurikirana ijambo rya kugira ngo rishitse. Uyu munsi ndaguhezagiye ndagushimiye cyane ko adaye opportunité kugira ngo ushobore gukomenika ivyumviro vyawe. Data igurungika Yesu wari ukene ko abantu bidegemvye, wari ukene ko bamenye ukuri. N'uyu munsi iri jambo ryawe ryajara ukuri. Mwe munyera kurikirana rino jambo ryawe rishitse ivyumviro vy'abantu bihinduke kugira ngo bashobore guhishurirwa ico wari ukeneye igihe bakwakira. Mu izina rya Yesu Kristo duseze kandi twizeye. Amen.